ivyo umuntu yibaza bihinduka mu kanya gato cane ubu muntu bwiwe. Nafise umugenzi w'umukobwa amufata nka mushikanje, rero harageze aho araheza ishure ahejeje ishure rero aja nk'uko abandi babikora mu vyo gupostira kugira ashobore kubandanya amashure yiwe hanze y'igihugu. Rero akibirimo yaragize ikibazo, agira ikibazo murantunga ngo yaka grippe, agira ikibazo, agira isanganya bamutera inda. Nkuko rero mubibona turi kumwe n'umusore ameze neza abona kakeye, arakeye cyane kuva hasi amarori. Ni Arestop, indirimbo mpimbazamana ariko kandi afite n'ibindi bintu byinshi akora. Aherutse gusohora indirimbo yiwe idasanzwe, indirimbo yise Ibanga, iri kuri YouTube, imaze indwi zitatu ayisohoye ariko ifite amajambo aremereye, amajambo adasanzwe. Nico gituma twamubazanye kugira ngo tubashe kumubaza atubwire amabanga ari muri iyo ndirimbo yiwe. Umeze gute? Uraho? Ni sawa ndashima. Yego. Umeze neza nta kibazo? Ni sawa kabisa. Ndakubona ko uri Arestop. PITV ndabaramukije. Amahoro nanje ni sawa. Yes, kumbuye rero twamaze kuvuga yuko usanzwe umurimbyi w'indirimbo za gospel ariko akiri mu ntango. Abatakuze barakuze bo kumenya gute izina n'ibyo usanzwe ukora n'izina neza? Mbo je ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Senkomo Erimedad, niyo mazina yanje nahawe n'abavyeyi. Senkomo? Yego. Bisigura iki? Mbo Senkomo urumva ko ari Imana, ni zose ziri kwisi. Ubu rero wowe uri se w'inkomoko? Imana. Yes, papi uko turi kumwe na Senkomo Medad. Senkomo Medad usanzwe rero uri umuririmbyi wa gospel ariko ni benshi batakuzi, ariko hari indirimbo haciye igihe gito uyisohoye, wo twibutsa muri make indirimbo ikivuga? Indirimbo shaka mvuge histoire aho byavuye canke? Kumbura ndavuga ati indirimbo wasohoye yitwa gute muri make kugira ngo abakunzi bacu batarayimenya bashobore kuyimenya neza. Ni indirimbo yitwa Ibanga. Nkuko mwabivuze imaze indwi zitatu isohotse. Yego. Ni indirimbo igira kangahe? Niyo ya mbere shoboye gusohora donc muri studio no ku marezo sociaux byose. Tutaraja kure uwo turirimba hagati kugira ngo tubashe kubandanya ikiganiro iyo ariyo. Yego nta kibazo. Ivyo umuntu yibaza bihinduka mu kanya gato cane ubu muntu bwiwe ugasa nk'ubutaye agaciro. Nshuti nyumva umutima wawe ntutuze, ivyo urimo bicuti komeza. However you we achieve. Yego. Yes. Ndumva yuko ari indirimbo ifite amajambo Ibanga. Ni indirimbo ya mbere usohoye ucuyita Ibanga. Kuko iki wahisemo kuyita Ibanga? Nahise Ibanga kubera yuko muri refrain harimo ijambo ryitwa ibanga, ko muri refrain ivuga yuko kazoza ari ibanga tutazi. Rero nari kwitwa Kazoza ariko kumbuze uko nagenda baza abantu bankikuje benshi numva bantoje yuko no yitwa Ibanga. Niko rero na chance nshobora kwitwa Ibanga numva yuko birajanye. None inspiration yo kugira uyita Ibanga wayikuye? Ni kubera yuko nyene Kazoza ari ibanga tutazi.
nashatse kuyitwa ibanga nyene kubera yuko nabonye yuko vyojana kabisa n'indirimbo. ariko Medad benshi iyo bariko bararirimba baririmba bisunze kumbure ivyo babona ivyo babayemwo. Wowe kuvuga ati wiyumvira ati indirimbo ndayite ibanga, iyi si tubayemwo ni ibanga, nta munezero mu ndirimbo niko bivuga, ni gute wabonye ko atamunezero atawuhari? Sinzi yuko novuga inspiration y'indirimbo yavuye kugira nshobore kuvyagura neza. Mu bisanzwe indirimbo kugira nshobore kuyandika nkuko wivuze, nabikuye ku byo nabonye nyene ncamo bishikira abo abankikuje. Rero namfise umugenzi w'umukobwa amufata nkamushikanje. Rero harageze aho araheze ishure, ahejeje ishure rero aja nkuko abandi babikora mu byo gupostira kugira ashobore kubandanya amashure yiwe hanze y'igihugu. Rero akibirimo yaragize ikibazo, agira ikibazo murantunga ngo yaka gripe, agira ikibazo, agira isanganya bamutera inda. Urumva rero bamuteye inda kandi urumva niyo bamufashe ku nguvu. Rero bimaze kumera uko aca ba oblige kugira ngo ashobore kubyara, kwibaruka arera umwana. Arera umwana donc ntiyagiye mu byo kuyikuzamo. Rero urumva yuko ibyo gutegura kuja hanze, kuja kwiga nk'abandi mu bihugu byo hanze byace bisiba birahomba, biba birahombye. Rero ibyo maze kuvyumva nka jewe ndabifata nk'abandi bose, ariko byangumyemo birabinsigamo fate nk'igikomere. Urumva iminsi yose ndamubonye nkumva umenga wavyibuka, ukumva nta mahoro, ukumva umubabaro. Nkumva none ni iki no mubwira, nirya jambo urumva n'umumenga nta jambo no mubwira ryo muhumuriza, donc ryo mwibagiza. Urumva kugira ngo ashobore kuba umuntu atuje nyene ari normal nk'abandi. Iminsi yose duhuye nkanamukwepa mbere kugira numva umenga nyene nije biteye ikibazo kubona twohura nkabura ivyo ndamubwira byo kumuhumuriza. Rero mugabo natinda namenyera uko, mugabo bikama niyumvira buri munsi, niyumvira ubwo buzima nyene bumushikiye ataravyiteze. Umva no naciye nandika ati ibyo umuntu yibaza binduka mu mwanya muto. Nayanditse kubwiye, ariko na jewe narayanditse kubyanshikiye. Donc ico gitero ca kabiri cyanditse kubw'abantu babiri, uwe na jewe. Uravuze kuri uwo, ariko kandi mu ndirimbo uravuga ati kazoza nibanga tutazi ridafatiye kuvyo tubona. Ariko umuntu ashaka kuvuga ati nihweje ibyo ndiko ndakora, ndumva muri no myaka iyi niyi nzoba namaze gushika kuri kino kintu, kumbure akaprojeta ico novuga ati vision yiwe. Urazo yuko nubu turavuga ati turakeneye mu mbona kazoza y'igihugu 2040 2060 igihugu kimeze uko. Rero n'umuntu wese aragira indoto, kuba wavuze ati nibanga tutazi, kazoza nibanga tutazi ridafatiye kuvyo tubona, uwo bisigura? Yego mbo imbere ko ndabisigura nasha guheza kwanga gusigura ico kuri jewe. Urumva je ava nari mfise indoto, indoto nzo guheza inoze ishure ntasubiye mu mwaka. Bo Imana yaranyumvise primaire bigenda neza,
ndayiheza ntadubuye secondaire uko nyene muri inferieur mugabo ngeze superieur bica ibindi bintu donc ivyo nibaza bica birahinduka kurumva vyaje guhinduka mu bundi buryo ntari niteze kabisa. wewe wari uzi yuko uzomenya kandi niko wabibona? Je nari nzi yuko nkuko nabisavye Imana nzoheza ishure ntadubuye, ariko ubona birahindutse maze kugera superieur bica biracurama rero rero ivyiwe n'ivy'iwanje biguma bindimo nyene mbo ibanga. rero harya nanditse bihinduka mu mwanya muto ubuntu bwiwe bugasa nk'ubutaye agaciro nk'uko uwo mugenzi wanje urumva umukobwa iyo avyaye abantu bose umenga baye igicibwa, uwo yavyariye muhira ibiki n'ibiki ngo urumva ntabataye agaciro. Kuri jewe naho urumva bavuga ati none uwo mwana none afise ikibazo nyabaki mu mutwe peti bikwaye safi urimo wakangahe terminal ugira uhetse kwimvira none babigira gute guhetse urumva umenga nyene umenga nta gaciro ufise nyene mugabo bisa nkuko bota agaciro mugabo ntubaho gatanga. Yes, kumbe rero Medade turaza kugaruka ku ndirimbo yawe hanyuma tugatse no mu mateka. Medade asanzwe ari umuririmbyi wa gospel ariko uri mu ntango kandi ku ndirimbo ya mbere usohoye nibanga. None kugira utangure kuririmba ho ingabire yo kuririmba wayikuye hehe, wayibonye mu gute? Oje kera twararirimba muri chorale Sunday school canke Sabbath school sinzi iravana. Chorale y'abana yitwa La Voix des Anges. Ni muri heshengero Adventiste 17e jour. Bamwe bita abasabato. Yego. Twaririmba nari meze nk'abandi se uvuga ngo nari nkaze gose oya. Twarajayo ko rubonye bagenzi bagiye mu karirimba. Bice bihera ngaho. Aho nibaza yuko ari wo mushimwe ahakura inspiration. Hari umuririmbyi uvuga ati uyu ndamukunda sinojyama ntumvisha indirimbo ziwe niwe yatumye nkunda kuririmba? Yego ni benshi nk'abandi abaririmbyi benshi barimba indirimbo z'ubuzima nk'iyo naririmbye indirimbo nubwo yo bari Diamond canke uwundi wari we wese nta kibazo apfuye kuri indirimbo y'ubuzima gusa ndayishira mu telefone ushusha mu telefone. None rero indirimbo uzobandanya usohora canke nuko ivyo bibazo byahaciye bigutera kwerekana ibigumbagumba vyawe? Bo canke mu gihe ibibazo bitarahera indirimbo ziracasohoka. Umva wowe indirimbo zawe nize ibibazo gusa? Yego. Ntazo kuremesha? Ziraremesha. Aha. Rero muri ndirimbo yawe rero tunyarutsa uravuga ati uko biri kose ntucike intege. Ibibazo byahabaye ukavuga ati uko biri kose ntucike intege. Ariko kandi hari abantu bashigwa n'ibibazo bikarangira bamwe biyahuye ikintu yatanguye akagiheba. Abo bo urababwira iki? Bo kugira nsigura umurongo sinzi ko no manza gusigura igice ca mbere c'indirimbo. Rero bo muri ya periode nababwira ya mugenzi wanje muri biya bihe nyene narabuze mu uncle nabise mu uncle muri famille nyene twara mu uncle nyene twaramukunda cyane muri ivyo bihe nyene urumva yuko cari gikomere ciyongera mu cari gihari. Rero tubuze mu uncle nabyo nyene birantera ikibazo cyo guma niyumvira bizoca bigenda gute afise abana amashure ibiki urumva. Rero navyo nyene bica bituma nja ku rupapuro nafata ikaramu ndandika. Rero muri periode urumva ari umubabaro ariko mu nyuma haje umwaka cyahe twamaze kumenyera nabonye yuko yaba kuri jewe canke wa mukobwa irigira ibibazo canke abakuze babuze umuvyeyi ndabona ko ubuzima burabandanyije kandi ibintu biko bigenda neza. Ko bigenda neza abana bako bariga neza afise abana bari hanze bako barabandanya ntawata. Rero maze kuyibona navuga ati none
ko habaye ivyo ntari niteze, donc nari niteze yuko arapfuye, donc biraheze, nta nimba umwana ari hanze acagaruka cyangwa ati ubwaho ndi rero ibanga ikazoza, nibanga ridafatiye ku byo tubona, kiyagiye tware mu mubabaro kwa tubuze umuvyeyi, ariko urumva uno munsi biko bigenda neza, mbere turi mu iterambere. Rero mvuga ati ubwaho ndi rero ntibifatiye ku byo tubona, ibindi bintu tutazi. Ubundi ibanga rifatiye ku byo tubona bakuzanira nka telefone, telefone bayizana bashobora kuyibwira ko ntiboyizana mu gakarato k'umuzingi, ko telefone ifise forme y'umuzingi, ije mu gakarato gakare urashobora kaka rectangle, urashobora kuvyibwira bwa ati ivyo biri ko biri kose kiya kintu ni telefone. Wumva ugatomboza ugasanga vyabaye, mugabo kuri kazoza vyovyo n'ibindi bintu ntifatiye ku byo ubona cyangwa ku byo ucamo cyangwa ku byo wiyumvira, ni ibintu nyene biri bisiga ubwenge kabisa. None rero kuri iyo ndirimbo yawe uravugamo inkuru kandi urumva yuko idasanzwe, ivyo byabaye kuri uwo mwigeme nawe byakubayeko, ndazi ko hariho benshi badukurikira baba bararonse cye barabonye ibibazo nk'ivyo nyene, ariko ugasanga barihebuye, bobo ubaha ubuhe butumwa? Musanze kwisi twese duca mu bibazo, uretse yuko ibibazo ariko uko byameze kose abari ibibazo. Rero ico novuga coco ntawe nobwira ngo ibibazo ngo bigiye guhera cyangwa ngo bizohera hirya y'ejo, ibibazo biracahari, ahubwo umuntu niwe akwiye kugira umutima, gutegura umutima wiwe no kumva ko ategerezwa kuba mu bibazo uko vyoba bimeze kose. Ibibazo dutegerezwa kubicamo, rero naho kumenya ati none ikibazo ndacitwaremo gute, kuko utegerezwa kubicamo. Ikibazo aho kiri nuko ngene uvyitwaramo, kuko hari abantu baja mu bibazo kasanga ikibazo ciwe kibereye umutwara abantu bose, asanga kuba yabuze umuntu abantu bose baca babura amahoro, cyangwa kuba yabuze ikintu bamuteye inda cyangwa yadubuye mu ishure ku banyeshure cyangwa ikindi kibazo cyari cyo cyose, basanga biteye n'ikibazo abandi bantu kubera yuko atamenye ukunge navyitwaramo, yumva yuko umenga abantu bose bahanze amaso we kuba zamushikiye. Rero muri kujya kwibaza yuko abantu bose wewe bari bariko bararaba ngo kubera ibintu vyagushikiye, biratuma abantu benshi bibaza ngo babahevye. Oro umuntu wese afise ivyiwiwe ko akurikirana ivyiwiwe kabisa. Rero ni ngombwa yuko umuntu yitegura kwakira ikibazo cyose kimushikiye kugeza kuherezo ry'imisi yiwe. Yes, rero reka ndagushimire cyane Medade ko byiyumvira duhaye dusangije. Kumbure mu kajambo ka nyuma indirimbo yawe abayikini kuya bayumvirize boyikura hehe boyitsanga? Indirimbo iri kuri channel ya YouTube yiwanje nyene yitwa S Medade, yitwa Ibanga indirimbo. Ashobora no kunkurikirana kuri Instagram nitwa uko nyene S Medade. Yego. Ndagushimire cyane rero nizera yuko n'ikindi gihe twagutuma ko uzoshaka kwitaba akamu kacu. Ndari kabisa. Kabisa. Yes, nikuri bakunzi ba PITV tari kumwe na Senkomo. Eri Medade murumva yuko asanzwe ari umuririmbyi, ariko afite indirimbo idasanzwe, indirimbo yigisha ifite amajambo aremereye. Kumbure uraca mu bibazo bitandukanye, uraca mu ngorane wahuye n'ibibazo, ariko tukubwire yuko ntucike intege, ivyakase ni kahise, ariko kandi duhange amaso imbere nubwo tutavyifashe bishaka guhinduka nkuko umuririmbyi yabitubwiye, ariko twame dufise icizere yuko ibintu bishobora kugenda neza. Niko rero muri kumwe na Moses Angelo, ndabashimire cyane, mugire subscribe, mugire share kuri kiganiro na j'aime kugira ngo nabandi badashoboye kukironka bashoboye kukironka, bakironke kugira ngo bashobore nabo kunguka byinshi kubijanye n'indirimbo y'uno musore. Niko rero bye bye, turi kumwe na Moses, turi kumwe na Marie Foden Pro. Bye bye.